umuhanuzi nawe sundi numwiza wabeza indongozi kubemeramana icitegererezo c'abantu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose bazogerageza gukurikiza imigenzo n'imico yamuranze kugeza ku munsi w'imperuka. Dusabe uhoraho Allah adushire muri abo, Allahumma amin. Ikigwa cacu cyo kuri no mwanya ni ikigwa kijanye no kwisonzesha mu kwezi kweranda kwi Ramadhani ku bayisilamu, nkuko tubisanga muri Qur'ani nyeranda ikigabane ca kabiri ku murongo w'ijana na 183, aho uhoraho Allah avuga ati yemwe abemeye murategetswe kwisonzesha nkuko ababatanguriye babitegetswe kugira ngo mutinye uhoraho Allah mwicishije bugufi. Iyi nyigisho iri mu gitabo ceranda ca Qur'ani turayisanga no mu gitabo cemegwa n'abakristo arico gitabo ca Bibiliya. Twisunze gitabo c'umwanditsi Yoweri igice ca kabiri ku murongo wa 12, naho haravuga hati enda naho bigenzi bigeze iyo niko uhora hagize nimungarukeko n'imitima yanyu yose mwisonzeshe murira muboroga imitima yanyu aba ariyo mutabura ariko si impuzu zanyu, kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu kuko ari nyabuntu yuzuye imbabazi iteba kuraka igira ikigongwe cishi kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Ni naco gituma aya majambo tuyabonye mu gitabo ca Yoweri turabona yuko nko Qur'ani yavuze ati abantu nibisonzeshe nkuko Imana yabitegetse, no muri Bibiliya abantu barategetswe kwisonzesha. Abantu tudasanga ukwemerana cyane cyane abakristo barakunda kuvuga bati kwisonzesha biba mwibanga, ntabwo bikwiye gutangazwa nkuko abayisilamu dutangarizwa kwisonzesha mu kwezi kubonetse mu kwezi kw'icenda nkuko tuza kubibona. Ni kuvuga iki gihe naha mu gihe ca Yoweri abantu baratangarije kwisonzesha nkuko tubisomaga nyine muri Yoweri gice kabiri ku murongo wa 15 ati nimuvugirize inzamba Isiyoni mushinge igihe cyo kwisonzesha mutangaze hose habe ikoraniro ry'agahebuza. Ni kuvuga mu gihe ca Yoweri abantu baratangarijwe kugira gute kwisonzesha, abantu baratangarizwa ku mugaragaro kugira ngo batangure kwisonzesha. Tugiye gusoma igitabo ceranda ca Qur'ani mu kigabane ca gatatu umurongo w'ijana na 184 harabana nyavuga hati ukwisonzesha n'iminsi iharuye izwi muri mwebwe uzoba agwaye canke ari ku rugendo aze akwize igitigiri mu yindi minsi kubatakibasha nibatange impongano mu kugaburira umukene uzorushiriza ivyiza n'inyungu uzorushiriza gukora ivyiza izoba ari inyungu kuri we. Aha n'amajambo tubona muri Qur'ani nyeranda yuko kwifunga cyo kwisonzesha ni gihe giharuye kandi ni gihe gito cyane bisi 29 canke 30. Iki gihe rero hari abantu badashobora kwifunga bivanye nuko bafise amagara make canke bafise izindi ngorane. Muri ico gihe tugiye gusoma mu gitabo ca Bibiliya na cyane cyane mu gitabo ca Yesaya ikigabane ca 58 uhereye ku murongo wa 6 turaza kubona yuko naho nyene abantu bataba bashoboye kwifunga cyo kwisonzesha bashobora gufasha mu gutanga ingabire ku bantu nkuko tubisoma. Haravuga hati mbega ukusiko kwisonzesha shima Imana iravuga ati ukwisonzesha Imana ishima ati sukubohora abantu ingoyi zo kugiriranira nabi no guhamburura imigozi abatwaza igitugu, ati ahantu gufata abantu kabagirira ivyiza ukabakura mu bibazo barimwo ukabafasha nkuko twibyigishwa n'intumwa y'Imana Muhammad ko mu kwezi kweranda kwi Ramadhani ari gukora ivyiza vyishi tugahiganwa gukora ivyiza kugira ngo dushobore kuronka ibihembo kuhoraho Imana rugira vyose. Harabana nyakavuga hati mbega sugutanga ivyo kurya vyawe ukagaburira abashonje ukazana boro birukanywe ukabashira mu nzu yawe wabona ugenda gusa ukamwambika. Aha ni muri vya vyiza dutegerezwa gukora mu kwezi kweranda kwi Ramadhani, nka kwa kundi Qur'ani yabivuze yuko iyo umuntu adashoboye kwisonzesha afise ingorane y'ubugwayi ashobora kugaburira abakene agafasha abatishoboye. Ni muri yo ntumbero n'abadutanguriye tubona mu bitabo vyeranda na cyane cyane mu gitabo c'abakristo ca Bibiliya naho nyene ayo majambo ariyo avuga yuko abantu bashobora gufasha. Maze rero umuco wawe uzoca utambika ku mutwenzi amagara yawe asubire atotahare vuba. Naco gitimo tugiye kwisonzesha harimo inyungu nyinshi.
inyungu zirimwo harimo kugira amagara meza na Bibiliya ngaha nyene iremeza yuko iyo ufunze wisonzesheje ushobora kugira amagara meza ukagororoka maze kugoroka kwawe kuzokuja imbere kandi ubwiza bwawe buzoba bukwimirije maze ni watabaza uhoraho nzokwitaba ni watakamba nzovuga nti ndi hano no kuvuga mu kwezi kwerana kuri Ramadhani mu gihe twifunze twisonzesheje dufise inshinga no guhamagara uhoraho tukamusaba ivyo dushaka byose na kare igisabisho gisabwe iyo umuntu yisonzesheje kirakirwa nkuko twavyigijwe n'Imana Imana Muhammad turabona no ngaha no muri Bibiliya niko Imana ivuga ati niwe ntakambira ukasaba imfashanyo wisonzesheje ati nukuri nzokwitaba kuko nzoba ndi kumwe nawe niwe akura ugutwaza igitugu hagati muri wewe no gutungira abandi urutoki n'ibiyago bibi ugahebera umushonji ivyo bari kurya ugahaza impahazwa umuco wawe uzorasira mu mwiza kandi umwiza wawe uzohinduka nko ku murango w'amashoboka no kuvuga yuko nkuko na Bibiliya ivyemeza turemeza neza ko mu kwezi kwenda kuri Ramadhani ari igihe cyo kwisuzuma abantu bakicisha bugufi bakagaburira bakene bagafasha imfuvyi bagakora ibikorwa vyiza maze muri uko kwifunga bagasaba uhoraho Imana rugira byose kugira ngo ibahe kuri bijya bintu bifuza na cane cane mu gihe bazoba bifunze bamaze kuva muri zange sombi kuko tubisoma mu gitabo ca Qur'ani tubandanije dusoma turaza kubona muri Qur'ani ikigo ca 285 ati ukwezi kuri Ramadhani niko kwezi Qur'ani yamanuwemo ni ukwezi hurutse mu gitabo ciranga ca Qur'ani kugira ngo ibe ubugororotsi ku bantu n'ivyemezo bitomoye ku barongozi no gutandukanya ukuri n'ikinyoma no kuvuga iyi Qur'ani turabona ko ari igitabo caje kugaragaza ukuri n'ikinyoma mu gihe Bibiliya irimo ukuri ariko ko kuri abantu bakabagiye bakunyegezwa mu bihe bitandukanye ari naco gituma ukwezi kwerana kuri Ramadhani ni ukwezi gushika mu munsi igihe gishika mu gihe cy'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'abayisilamu nkuko tubisoma no muri iki gihe abantu bisonzesha guhera kera ukwisonzesha kwaraboneka igihe kwabera muri mu gitabo ca Bibiliya ivyo navyo nca tubisoma muri Bibiliya ku murongo wa ku gihora ca 36 muri mu gitabo ca Yeremiya 36 ku murongo w'9 haravuga hati maze mu mwaka ugira gatanu Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma mu kwezi kw'icenda abantu bose b'i Yerusalemu n'abantu bose bavuye mu bisagara by'Ubuyuda baja i Yerusalemu bashinga umunsi wo kwisonzesha imbere y'uhoraho aha nkuko twabibonye ku kwezi kwerana kuri Ramadhani ari ukwezi kw'icenda mu guharura kw'abayisilamu turabona no mu gihe ca kera abantu bisonzesha mu kwezi kw'icenda nkuko tubibonye ngaha muri Yeremiya 36 ku murongo w'9 no kuvuga yuko abayisilamu kwisonzesha kwabo ntabwo ari ibintu badukana nkuko twabibonye yuko twisonzesha kuko abambere badutanguriye bahora bagira gute bisonzesha ibi turaza kubibona no gahanye muri igitabo ca Matayo mu gihe ca Yesu nabo nyene yaratanze inyigisho zijanye no kwisonzesha maze abafarizayo baraje kuri Yesu baramubaza bati Matayo 9 umurongo w'14 mu gitabo ca Bibiliya haravuga hati kuri we haza abigishwa ba Yohana bati niki gituma twebwe n'abafarizayo twisonzesha keshi abigishwa bawe ntibisonzeshe Yesu arababaza ati abatowe boba barabate bakiri kumwe n'umukwe atabatowe boba barabate bakiri kumwe n'umukwe hari iminsi izoza umukwe akuwe muri bo niho bazokwisonzesha ntawo komeka ikiremo c'igitambara gisha ku mpuzu y'umushire kuko ico kiremo c'impuzu intoboro ikarushiriza kuba nini nta utara umutobe wa vino mu mikuza y'insato ibomotse imikuza yoturika vino igashirira hasi imikuza igapfa ariko umutobe wa vino bawutara mu mikuza misha vyompi bikarama ibi uriko urabisoma ushobora kubitahura ariko Yesu ariko arigisha abantu kuntu abantu bo kwiyeza kugira ngo bashobore kwisonzesha bamaze kugira gute kwiyeza bamaze kuba abantu bari ku rutonde kakujya nyene tubibwirwa mu Buislamu kutegeza kwisonzesha wasavye ikigongwe amufitani ibibazo wamaze kwitunganya mu mushaha wawe kugira ngo ubandanye umererwa neza muri ayo mafungo yawe nkuko tubibona mu gitabo ca Matayo 17 umurongo wa 14 abigishwa baraje kuri Yesu
bari kumwe na Yesu ko arigisha, haravuga hati bashikiriye ishengero umuntu araza aramupfukamira ati mwami wanje girira ikigongwe umwana wanje kuko agwaye intandara arasinziriye cyane kuko keshi na keshi agwa mu muriro no mu mazi namuzaniye abigishwa bawe ariko byabananiye kumukiza. Yesu arishura ati yemwe abiki gihe mutizera, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira, ni mumunzanire hano. Yesu aramukankamira ati dayimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baza kumwongorera baramubwira bati tweho ni iki cyatumye bitunanira gusenda dayimoni. Abigishwa ba Yesu barasenze dayimoni birabananira, baratangura barabaza Yesu mwibanga bati none Yesu twe twagiye gusenda dayimoni bikatunanira, ukabuka nkame dayimoni akaba yirutse, byagenze gute? Ni kubera iki twebwe byase? Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye baramubwira bati tweho ni iki cyatumye bitunanira kumusenda dayimoni. Arabishura ati ni ukwizera kwanyu guke. Ati ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi muti imukaha uje hajya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya nta kugwamo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Yesu arabwira abigishwa biwe ati icyabananiye gusenda dayimoni nuko mutizera. Ati kwizera kugizwe no gusenga hamwe no kwisonzesha. Ni kuvuga ngo Yesu yashatse kubereka ko kwisonzesha ari ikintu gikomeye cyane, yuko ari ikintu gifise ubushobozi bukomeye cyane ku kiremwa muntu, ku buryo gishobora gukora n'ibitangaza bikomeye, ukanabwira ati umusozi ni wimuka kuko kwisonzesha. Aha n'uburemere ko turabona Yesu yigishije abantu mu kwisonzesha. Nacyo gituma na Yesu ubwiwe nawe nyene yarisonzesheje. Yesu amaze kwisonzesha nawe nyene, ariko imisi yisonzesheje yabaye imisi myinshi. Abantu rero barabakunda kubaza abayisilamu bati ni kubera iki mwebwe mwisonzesha imisi 30 mu gihe Yesu ubwiwe yisonzesheje imisi 40. Abantu b'Abakristo benshi barakunda kubaza ico kibazo abayisilamu. Ibyo turabona muri Mariko 1:13 aho Yesu yisonzesheje yamaze imisi 40 ageragezwa na Satani, kandi yaba hamwe n'ibikoko n'ibikoko. Hanyuma turaza kubona Yesu iyi misi 40 yisonzesheje. Abantu bacha tubaza bati ni kubera kimwe kw'Abayisilamu yo mwisonzesheje cyageze ku mugoroba murafungura, mu gihe tubona yuko Yesu atigeze afungura. Icyo kibazo rero usanga Abakristo kirabateje ibibazo byinshi cyane. Ariko tugiye kuraba turaza gusanga usomye Bibiliya neza ukayisoma mu rurimi rw'Iswahili, haravuga hati wa malaika walikuwa wakimuhudumia huyo wakati wenye alikuwa amefanya nini, amefunga. Yana bamaraika nabo bahora bafasha Yesu mu gihe ageze gute afunze, mu gihe yisonzesheje misi 40. Uko mu bugaragwa ntanja zari ziriyo, nta naho yari gukuronka bikura, kubera hari mu bugaragwa ico gihe bamaraika ni bamugemurira bakamuhana wongera agafungura. Nico gituma twebwe Abayisilamu turafungura mu ijoro, tugafungura, tumaze gufungura tukavyuka tugasenga, kuko na Bibiliya hariho imirongo imwe yerekana ko hari abantu bavyuse mu ijoro gusenga. Muri ico gihe rero turabibona ngaha muri Bibiliya mu bami ba mbere ikigabane c'19 umurongo wa 14 turaza kubona ingene abantu bavyuka mw'ijoro. Urashobora kwibaza uti none inyigisho yo kuvyuka kujya mw'ijoro ni inyigisho itwigisha iki? Ugende usome mu bami ba mbere ikigabane c'19 umurongo wa 14 uraza kubona ingene umumarayika yavyuye umuntu yari ku rugendo, aramubwira ati vyuka ufungure. Amaze gufungura arafungura, afunguye araryama. Amaze kuryama mw'ijoro umumarayika arasubira aravyuka aramubwira ati vyuka naho nyene ufungure kugira ngo uze gukomeza urugendo rwawe. Aha no kwerekana akamaro ko kwisonzesha ubanje gufungura mw'ijoro, no kugira ngo kuri wa murango uze kugira inguvu. Ukene kubisoma igitabo c'abami ba mbere 19 umurongo wa 4 ugeze ku murongo wa 8 uraza gutahura yuko umuntu yisonzesheje afungura. Urubwo rero inyigisho yo kwisonzesha twiravye muri Qur'ani tukayiraba no muri Bibiliya, turabona neza ko abantu badutanguriye bose bahora bagira gute, bahora bisonzesha. Twasomye imirongo myinshi ibisigura, turabona neza yuko kwisonzesha bifise akamaro, kandi no kubagwaye badashoboye kwisonzesha ko nabo nyene bashobora kugaburira imfuvyi, bakafungura ifungwa, bagafasha abagowe, kugira ngo Imana ibahe inyamigisha mu kwezi kw'Ramazani, kwezi kw'Icenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.